murabizi yuko leta y'u Burundi yasubije akarenge mu gisata c'ikawa kuko abenegihugu b'ikawa bari bateye akamo kandi barabisaba leta y'u Burundi. Ahanini icabitumye nuko twabona abenegihugu batama uduhera twabo ntibaturonswe kandi umwimbu w'ikawa bamaze kuwushikana ku matonorero y'ikawa atandukanye mu gihugu ntibarihwe. Ica kabiri nuko igisata cari caribagiwe abenegihugu bakirimbigwa ko n'abakorera muri iki gisata gitandukanye ngo bariko barahimiriza kugwiza umwimbu mugabo tugasanga ku rubuga siko biri. Leta rero ati reka tubikurikiranire twebwe. Rero twaratanguje muri Rusama hari Muyinga isekeza ryo kuriha ubwa mbere abenegihugu bari bamaze gushora ikawa kandi twagiye tubigira uko ikawa yagira hishira nuko amahinguro nuko amatonero yagiye arugurugwa. Hanyuma muri Ruheshi niho twaheraheza guhemba abenegihugu bikaba byakorewe hariya mu ntara y'Amakamba. Gushika uno munsi rero nta mwene gihugu numwe turabonaza ariko aradutakambira ngo ntarahembwa guhemba rya mbere. Nyamba hari twashaka kumuremesha yuko iri hemba rya kabiri rizogenda riraba nuwo yoba taronse uduhera twiwe mu hemba rya mbere. Leta rero yaturonkeje uburyo bukwiye bwo guhemba abenegihugu bose mu gihugu cose bashoye ikawa zabo muri rino hemba rya kabiri. Mu kwezi k'umunani turifuza yuko atamunyagihugu numwe yoba atararonse uduhera twiwe. Twashaka gutera akamo abajejwe intwaro, abajejwe abo mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubwozi n'ubudukikije busanzwe dukurikirana ico gitegwa c'ikawa hamwe nabo bose bakora muri ico gisata c'ikawa ko ukwezi k'umunani twogira urunani tukaraba ko atamwe n'igihugu numwe yo basigaye atarahembwa. Maze rero namwe bene gihugu nkabatera kamo yuko mo kwijukira iki gisata c'ikawa kuko mubona turi hamwe twese abajeje intwaro abikorera mu utwabo na twebwe mu bushikiranganje tuserukiye leta y'u Burundi ko tugiye gusubira kwitaho kandi guteza imbere bimwe biboneka iki gisata c'ikawa mu Burundi ku neza y'abenegihugu.